je nagiye gukwa mfise abantu indwi bonyine bamperekeje. Impamvu ya mbere kubera ngomba kubakana n'umuntu tudasangiye ubwoko. Hariho abaciye bisokoramwo kubera ico conyene cyane cyane abo muri famille. Impamvu ya kabiri kubera umuntu tudasangiye umugabo. Hano hacavuga ati no umuntu agira arongora iborera kure agira tuvemwo. Bakiyongerora buke ukababura abagenzi baruzi ko muzojana babandi wari bize nyine ko bazokwambarira mu rubanza ukababura. Ivyo rero byaratumye ikigira kabiri urumva ntitwasenga mu eglise imwe. Barashika ati we burya bwo kugiye mu uzobushobora. Bakangira bakunda ibi dutandukaniye. Ariko uyu namuraba nkareba izo condition ntaza afite. Nage nta ntege byanciye kuko nanje sinariko njya gukunda ubwoko nariko nkunda umuntu. Nta mutukaze dushaka mu muryango wacu ivyo ntibibaho seropire tumenyereye abakobwa biwacu aribo baja ku bahutu mugabo nta muhungu wiwacu arongora umutukazi. Ako umutima wumerewe gute? Meme nanje abona tumiye sibo baje abona amahaye ama invitation sibo baje. Hari habasibye bakanga ati we bajya abantu baragoye kwa ku muntu ubuntu kumva ko umuntu yaba ari mu bwoko ataburenganzira afise bwo kubana nabo mu bundi bwoko mu bisanzwe buri ko ramutesha agaciro umusubiza hasi. Abantu bariko baravuga ngo burya bwoko ntibobana ntibasangiye umugambwe bajya ntibashoboka bakanashika idini mwe mutarisangiye ubu mubana bimeze gute ivyo bababwira vyari ivyo. Hello boys and girls, it is Rakomezene Squakundi ahandi ndabukora juste gale cadre from Marisha eke black machine black behind camera mwitu musaza ndagubira ko turi mu kibanza ciza turi muri the key house kwa Meili akuma iskariye mu Kabondo ushobora kuza ari service zitandukanye ndabira ko byamaze kumira making sure ko amaze kugira subscribe akingira nyiri ko amaze gufyonda comment zanyu abizidukebona ziduha ingufu ziraduha ini poem idasanzwe abantu b'Imana ndabazaniye ni couple ni famille abantu babiri bakundana ariko bafise ubutandukane urukundo gusa ariko gwabahuje kwa kuri ahandi icambere umwe ntasangiye ubwoko n'uwundi uko nyene uwundi ntabusangiye ariko vyonge ntibasangiye n'imigambwe basanzwe bavamo bafise intahe yabo bafise ico batubwira cyane ku rugendo rwabo rwa mariage bega urugendo rwabo rwari goroshe nimba rutari goroshe intambamyi bahuye nazo nizahe bazigwanye gute mbega nimba gwari goroshe naho nyene bimeze gute tuza kwigira vyinshi turi mu rugendo shure tukaba turi muri famille tukaba turi kumwe na famille Mukama Gabriel ndakura musa nyakuba mushinga ntahe mwaramutse neza nizera komeze neza yego turashima Imana yego je mbarabibona wambaye nka pastor kabisa yego nigo rugendo turimwo kira mugenzi ati Yesu agira neza Yesu agira neza cyane. Hallelujah nuko ibubafu bw'umushinga ntahe Mukama Gabriel sinzi ko du presenta je nitwa Mukama Gabriel abasanzwe nsengera muri Eglise Universelle de Jésus Christ yego ndi mu mugambwe wa badasigana iprona nkaba kandi ubwoko bwanje nko abarundi babivuga ndumututsi yego ego neza na neza konze wanje nawe yo kwivugira ndakuramutse mwamikazi wa Mukama Gabriel yego murakoze cyane nizera komeze neza ni sawa cyane turashima namwe bakaba bitande je banyita irankunda Consilia Mukama nawe yacakajako irankunda Consilia Mukama Mukama Consilia mushinga ntawanyu yipresence namwe nanje sengera muri Pentecote nkaba ndi umugambwe wa CNDD-FDD yego ikirenze ico nkaba ndi umuhutukazi ingena kavuze rero nkaba ndi umuhutukazi karajyoshe kuvuga ku kantu cyane yego nuko tukiri ngaho nyene Mukama Gabriel ninde jewe ndi Mukama Gabriel ndi mwene kuri Jean na Sabimana Emmanueline mvuka mu muryango w'abana bane je abahungu batatu n'umuhungu umwe je nkabangira kabiri abahungu batatu n'umukobwa umwe je nkabangira kabiri ariko tamanya yavyaye ku rugero ego yavyaye ku rugero mugabo ubu turi babiri ni jewe na mushiki wanje abandi baritavye Imana ego pole sana nuko ubuto bwawe bwari bumeze gute
ubuto bwanje navutse nk'abandi bana Yego. mvukira mu muryango w'urukundo Mhm. wifashe neza mu mubiri no mu mpwemu Wow. twarasenga kandi tukaba dufite n'uburyo muhira Wow. mugabo iminsi ntiyabaye myinshi amagume yaciye atera mu gihugu Mm. ca tuja mu buzima bwo kutabaho neza guhunga n'ibindi nk'abandi babaye abandi barundi Yego. ariko harageze igihe ndatangura ishuri nk'abandi bana ndiga amashuri mato mato ndiga n'ayisumbuye ndarangiza Mhm. nyuma yaho niho natanguye kwinjira mu buzima butandukanye byo gusenga cyane Yego. ndabivanga n'ibya politike n'ubu ndabirimwo ndabikora Ehe. nico gituma mfise byinshi byo kuvuga Ufise byinshi byo kuvuga ndikubona abanyepolitike babiri bari mu rukundo. Yego. Niko utatubwiye mwavukiye he? je navukiye mu ntara ya Bubanza Yego. ahantu bita ku Musenyi muri komine ya Mpanda Mm. yego niho navukiye Hari uwavuze ati hari umuporo navukiye ubanza kwe. ego hariho abayiprona bavuka ibubanza Ego. n'abashikiranganje barondeye usanga barabayeho canke abashinga amateka Yego. canke abakenguza amateka ivyo rero nivyo bisigura ko hariho abadasigana bavuka ibubanza Ndamutse abadasigana bose batatu bariko baratwumviriza bazokurikira kino kiganiro. Ndamuramutse na honorable Gaston Sindimo. Yego. N'ubusanzwe arongoye umugambwe wanyu nawe nyene tukiri ngaho nyene. Turacari ngaho. Namwe ga konsili. Ubuto bwanyu bari bumeze. Oh, okay. Hama natwe papa wanje bamwita nta mwemeraja. Yego. Urumva ko bisa? Yego. Ikura kureja nta mwemeraja. Yego vrema. Hama mama akaba yitwa Ndayiragije Josette. Yego. Nkaba mvuka mu ntara ya Cibitoke, Yego. komine Rugombo. Yego. Niho navukiye ndahakurira. Ndiga amashuri mato mato. Ndaja mu mashuri yisumbuye. Yego. Ndinjira mu mugambwe wa CNDD-FDD ndi mu mwaka wa 7e, 6e. Gushika n'ubu. Wari ugiswe c'inkona? Cyane. Cyane. None uri umukenyera rugamba. Ubu ndi umukenyera rugamba kiririye basha. Barumva ibintu byanyu ari ibintu biryoshe cyane. Tubwire urukundo rwanyu rwatanguye ryari? ibintu by'urukundo Mwahuriye he na konsili? nta plan d'action ibaho ngo ugire planification ngo uvuge ngo mise en application ngo bizogenda gutya itariki ngo tuzohura ngo oya birizana je ndafise utuntu nsanzwe nkora mu buzima busanzwe mudandaza yikorera utwiwe Yego. nari nkabasanzwe rero mu hantu nkunda nja kudandariza no mu ntara ya Cibitoke harimwo Yego. rero ubu twahuye ndiko ndadandaza ndi mu kazi ka misi yose yego Mwahuye uri mu kazi ka misi yose. Konsili mugihura bonye umugabo muremure nk'uyu aje mu Cibitoke cya Rugombo wamubonye mu mwakiriye gute? Uyu mugabo muremure ndamubonye mu ntara ya Cibitoke nawe nyene sinaka gukanguka kuko kenshi hari abantu barebare bari. Ni bake mu ntara iwacu arahuye aradamutsa aranyitondora. Yego. Ariko ngumana amakenga. Amakenga sinayabuze. Yego. Araga ati mpaka nimero tikajane nta kibazo. Amakati arankoringa. Sijambere ogiye mu Cibitoke niki ukibona konsili. Umbubonye mwiki ukimubona gusa. je ndafise uko nsanzwe meze mu buzima busanzwe. Yego. Afise ivyo no kwita ama valeur n'ama principe mu gifaransa ngenderako. Yego. Mu bisanzwe nubwo ntari mfise gahunda yo kuja mu rukundo ngo nari nzi urukundo nifuza kujamo ingene goba rumeze n'umuntu twojana mu rukundo ingene yoba ameze. Yego. Bo kubonana nawe ijya mbere narakubwiye ko nariko ndakora akazi kanje ko kudandaza. Harabaye ikintu no kwita nka connection idasanzwe tukibonana ubwa mbere. Je nariko ndadandaza ndiko ndatanga ibintu ahantu mu iduka. Abantu basanzwe bandangura ko ibintu ndiko ndabahereza mu iduka numva umuntu ankoze ko mu mugongo. Hindukiye nshaka kumaza ati we nibiki kubera nkora mbona umuntu asa neza barandavye basi bati umuntu sino mukankamiro ntabereye gukankamiko. Yego cha. Ndabona ko bitabereye ko no mukankamira ca ndabandaya nkora ivyo nariko ndakora mugabo nkumva sindabikora neza nkeneye kuraba neza uwo muntu.
we waca arasohoka ibyo yaraje kugura yarahejeje nanje nari nkiriko ndadadaza asohotse byaranira kwihangana ndasohoka gato ibintu ndabisiga sinaravye ko abanyiba canke batanyiba yego curata ku mwana ndaraba mugabo acararenga araje bukibarabara aho ntasubira kumubona nibaza ngo biraheze yego basubiye inyuma fashe imodoka kugira ngo nsubire inyuma washitse kure fashe imodoka kugira ngo nsubire inyuma naciye nsubira kandi ndamubona ahantu mwibarabara ariko aragenda n'amaguru ari kumwe n'abandi bantu babiri iyo modoka rero nafashe aho kugira ngo ibandanye isubire Bujumbura yaciye ikibazo abapolisi baca barayifata cavuga ati nije kuri commune bayikate kitansi tugiye ku commune rero aho bari bagiye kuyikata kitansi kandi cansubira kandi ndamubona Imana yagumye imushira mu nzira zawe reba ntiyo kazi rero sinshaka kuyitakaza yego candururuka namusanze ahagararanye n'abantu benshi mbwa nahise ndamufata ukuboko nk'umuntu tuzinanye ngo hano wewe nari nshaka ko twoganira ariko nta mwanya mfise akanimero kawe ndaza kukuvugisha ntiyambajije ngo urinde ushakira iki ibintu yaciye ampiyo nimero sinamubajije n'izina nawe ntaryo yambajije ca ndagenda nawe aragenda hama badutanguye kuvugana gutyo urinze ubona umuntu mutazi nayo aza kukuramutsa ngo mpi nimero wewe wifyakira gute oya nta birebire kubera rero namurabutswe iryambere ninjira naho nyene narahinje ndamuhongera ntamubonye nari ndamutse ndavuga ati sorry sinakubonye arambwira ati sawa ntakibazo nange ca ndigira ku kazi kiwanje ndaheza nari mfise programme yo kuja kuri permanence ko yari impande y'agasho ibi nawe rero imodoka yarimwo nimba yo kazi kaja kugaca aca mbonayo aransaba amanimero ya telefone atwe kubera aziko tuba twibereye abantu nimero ca ndamuhereza ati genda nabirebire sinamubajije urinde cyangwa uva ariko naributse ko nawe namubonye tagira ati ngira nibindi haba mu nyuma ibintu cyarija ku murongo biragiye ku murongo uramwatasa umwana uramudraze umuntu kenshi umuntu arabadraga kugira kubera intumbero zitandukanye wari ufite intumbero yawe ubwa mbere igihe ndamwaka iyo nimero nta mugambi mu by'ukuri yari ifise ariko numva umenga hari ikintu twovugana ariko sinarinda kizi kuko nta gahunda yo kwinjira mu rukundo muri uwo mwanya nari ifise hama rero kubera nakunda gukorera mu Cibitoki urumva twarandikiranira bite ni sawa urubatse oya sinubatse urakora sinkora mugabo ndafise ikiraka uri mu rukundo ndarurimo canke ntago ndimwe bibye ntuma muri ko muraganira kugira ngo umenye ama information y'umuntu hanyuma rero nsubiyeyo naragiye kumuraba hakorera yarafise ikiraka ahantu muri assurance yakora muri assurance ndagenda ndamuraba niho naca ndamubona neza buryo umunsi wa mbere namubonye maze kumubona neza rero sanga bimwe nakubwira by'ama principe n'amavalere ngenderako yego sanga kubiboneka inyuma ku mubiri mbona arabikwije ndavyigene yambara ndavyigereye imosha numvirije ingene avuga ko ari umuntu ijwi wumva gashoboka ati ntitwobara abana vraiment mu nzira iwapiri ati rero iri no mu matora ritorana yego mbona ibyo mbonye inyuma mbona birahuye n'ivyo nkeneye urumva hari hasigaye kumenya mu biganiro naho ko umuntu aganira imigambi afise ko ishobora guhura niyawe nuko vyagenda nuko ariko arakwaza tubazo nk'utwo aho wipoye ku telefone yawe wiyumvira iki nange naratwumviza nyene nkamwishura kuca mbajije vuga ati reka ndabiye bizohinda bije nuko muragiye mu rukundo wowe wibuka itariki byaciye bibandanya gute amatariki sindayibuka mugabo sindayavuga ariko icyatumye maze kubona ko ivyo bintu by'inyuma bikwije naciye mfata ingingo yo kumwibwira jewe uwo ndiwe ko jewe mu buzima bwanjye ndakunda ikintu bita ukuri naho ko bari ukuri kubabaje sinzi kubesha mu buzima bwe wanje kandi nanje nimba hari ikintu nanka mu buzima nanka umuntu abesha naciye mvuga nti uwo muntu rero ko mbona ameze nkuko nkeneye reka nanje ndamubwire uwo ndiwe niyumva bihuye n'ivyo akeneye tuheze tubandanye ibindi yamaze kumenya kuko hari igihe mwinjira muri birebire mbwa mwamara kumenyana mugasanga ntimuzohuza biba byiza kumenyana imbere yuko mwinjira mu migambi mugomba gukora je rero naciye ndamubwira uwo ndiwe ndamubwiza ukuri umubwira gute
ukuri kurenze hariho ukuri hakaba n'ukuri kurenze tuyagire twumva urazi ko abantu b'abagabo cyane cyane abasore wiyemera ukeneye kuvuga ko ibyawe bimeze neza kandi bagucishe mu ijisho ngo bahave bagusuzugura ariko je nk'umuntu asenga kandi akunda ukuri mu buzima busanzwe nashimye kuvuga ukuri mbere kurenze kugira ngo niyashobora kukwakira uko kuri nzoca amenya yuko n'ibindi azoshobora kuvyihanganira jewe naragenda mubwira ati jewe ukumbona nitwa Mukama Gabriel imfuvyi singira papa singira mama ndamubwira ati jewe ukumbona nta nzu mfise nta ni parcelle ngira jewe ukumbona nta kazi mfise jewe ukumbona nta n'amahera mfise kuri konti ariko je numva ngeze kubaka nshaka kubaka urarinda uramubwira uko nyene ayo majambo narayavuze nibajije ko atayumvise ko yaciye ambwira ngo Imana ishimwe bya bintu birapfuye Imana ishimwe ntambaje cyane ibaza ati ntiyavyumvise neza nca ndasubiramwo ndabimubwira ko akunda inyene yego carambara ati ivyo ntaco bitwaye ndavuga nti akumba ndakanditse ahantu ndavuga nti wosanga agomba kubanza kumvira ko ntariko ndamubesha reka ndindire nzogoma ndabimubwira ibinyene ninabona ataco bimutwaye nzoca ntango zindi migambi mu nyuma nuko vyagenze urukundo rwacu nuko rwatanguye abandi baba bakeneye umukungu akora ahantu heza kuri banki afise amafaranga akwiye n'amazu bishobotse abari sawa yakubwiye ngo nta kazi akora waciye uvuga Yesu ashimwe kubera oya hamwe n'ibyo kwanza iyo umuntu agomba kuja mu rukundo n'umuntu bazobana ubanza kuraba karavuga ati uyu muntu koko ngira nkunde ndamwishimiye icyo ni cyambere kuko hari igihe ukundana n'umuhungu kumva ko uwo muhungu mutopfa mugendanye mwibarabara nibyo navyo neje narabira nagusiba n'amafaranga naravuga ati umuntu ushaka kumusangana amafaranga hagera kuja gusenga ngati banze gume muduje mbanze ngende ati je sengi ya mbere nawe usengiye ku mugoroba cyo gati rero nje sengi ya mbere wowe banze gume mu nzu iyo yose ibanza kuba intambamye cyangwa ugasanga ni handi mugera mu nzu tiwe buraja kuryama je ndabandi aza wasinziriye vya bintu birakomeye ati wewe aparance gusa yari guhaye inyinshi komeye icyo cyonyine ndabanza ndavuga ati kwanza nanje mbanze ndabe ko karite zose nkunda zirene ati kwijije amande y'amahera twe twakuze muhira tango ya mbere nakuze mbona muhira tuba mu nzu y'ibyumba 2 na saro mugangiye gusohoka muhira mbona tuba mu nzu y'ibyumba birenga 4-5 nanogira barayavukanye aha rero uyaza kumbwiza ukora kanza kangati je mfise amahera yinjira nayasohoka nkaza sinda yasange hanze zari kuba intambara ajya rero kwanza umuntu afise ikintu ntiyihaye ujya muntu yirata abagaragara ujya nta kintu aba afise abagaragara ibyo yambwiye narabishimye numva atandukanye n'abandi bahungu twakundana kenshi hari abahungu twakundana baransanga ku kazi aho nakorera mu kuvugisha gusa akamanza akakura y'amahera kanyereka ariko nkumva kubona ko ayo mahera yiwe je ntabyishimiye nkakubwira ati bikayo mahera imbere ko tuvugana nkumva ko n'ubwirate bubayemo naramukunze cyane uyu kubera yaje atandukanye n'abandi bahungu twagiye dukundana abandi bahungu twakundana bazi imifuko ngahayuzuye n'ahayuzuye ariko ndamushimiye uyu yaje ambwira ati ntayo mfise Maria gisaba amafaranga ubone wagira ubwoba ati uyu muntu atagira amafaranga none inziriho amafaranga gufungura ako kayobe kugira kumeho nako nyene ni noti ubone wagira ubwoba ati none gashaho niho tumunyirondera amahera mukazogara kunshira mu nzu wararonse ivyo ngaburira oya ntabwo bavyari binteye ntabwo bavyari binteye kuko haje ikintu cya mbere nivyizikira no kwizera gusa kandi nkako narashitsi wiwe nasanze amahera hari uko nabiziga cyangwa ko yabimbwiye siko nabisanze bikomeza kwindi point dasanzwe muragiye rero mu mugambi wa mariage tubwira umugambi wagenze gute mwarabimenyesha abavyeyi tubwira urugendo ngene kwagenze hari ikintu kimwe ntari nababwiye cyatumye nshika kwiyo ngingo narashaka umuntu asenga pana byijya byo gutonda dimanche kugira bakubone ko wambaye impuzu nshasha gusenga yabigize nk'umugenzi ibyo bijya bindi byose nakubwiye naho yari kuba byujuje mbwa nkasangana umuntu asenga dimanche gusa ntabwo ntari ko bibandanye
maze kumva rero ko asenga nkumva arashobora kwemera umuntu yumvise atagira ivyo bintu byose navuze kuvuga ati ivyo byose uwo muntu yokubaka kuko si uko ivyo byose ntarinda bifise sinarinda bifise byose mbwa harimo ivyo nari mfise kamwe ibintu nshaka kwiyumvira kurongora utazoshobora no kusuma nshaka kwiyumvira kurongora utazoshobora no kugura agahuzu mu madamu yambara ivyo narabona ko no bishobora mugabo sinashimye kuba ari byo nshira imbere ngo urumva ngo je ndakora ngo ndinjizaya oya kuko abari kwita mu mutego tuvyinjiyemo rero tumaze kubivugana uko niho twatangura kuvugana ndabaza ati none wewe uri mu mugambo wowe jende muri CNDD-FDD kandi imbere no ngaha ku mutumbi wacu je ndongoye ugwaruka ariko madamu wakubwiye yego imbonera kure atego numva biratanguye gukara ndati none ndikabasha ninamubwira nanje umugambwe ndimwo bihava bipfa ngabo kubera ko nari nariyemeje kuvugisha ukuri ndavuga ati je rero nanje ndi mu mugambwe w'abadasigana iprona kandi na jewe ndi ndongozi ndongoye abandi ku rwego rw'intara mbamwo bona arambwira ngo nivyo ati nivyo mbwa mbona ntakangutse avuga ati uwo muntu zoza kebuke mu nyuma ndamubaza ahantu asengera ngati je ndi umupantekote nanje ndavuga nti je sindi umupantekote mugabo ndakunda abapantekote ingene bifata sino mu catumye ndagukunda nkikubona kuko nabona ufise imico nyene nk'iy'abapantekote cha turatangura rero imigambi canke naho ukimubwira kuri muri iprona usanga yaciye yiyumvira ati tingira ari muri iprona bimwe wakoze kuvuga ngo iprona nyakuri gusa sinzi ko ari ivyo kwihari bimwe waravuze ngo tubanze ngo turamutse Gaston ntakiri mu muganga wadasigana iprona baramuhagaritse ego ariko bya politike birafise ingene bigenda n'inzira bicamo ego ntibisigura ko ku mutima wiwe batari umudasigana ego oye igituma nabivuze no ku munsi yose yamambwira ati je ku mutima ndumudasigana nawe nk'ubu wasanga umudasigana ari uko tutarabivugana gusa burya umuntu wese afise imico myiza n'imigenzo myiza aba ari umudasigana haba rero bibubwiye avyakiriye neza mico bikurikira gute uko vyakurikira umva twashiye dutangura gutegura ingene twoshira mu ngiro rero ivy'urubanza ndamusaba ko yoshika mu iwacu bakamubona yego arambwira ati ivyo nta kibazo tuzobikora ahubwo mugabo natwe tuzoce tugenda iwacu yego niho rero intambamyi rero za ntambamyi ariko ndavuga zaciye zitangura ariko ziragaragara ku mugaragaro iyo ujanye kwerekana umukobwa iwanyu hariho ibibazo abantu bakubaza utari witeze baramuha karibu bakamwereka ko bamwishimiye ko bamukunze bakamuzimana ibiyago bikaba vyiza mugabo ugiye muri corridor uzabumva umuntu akobajije none ubwoko bwiwe nubuhe bakakubaza nyene umuryango wiwe nuwuhe ivyo hari n'igihe atavyubuze atari n'ivyo buramubaza wewe kubera buma mwikundaniye gusa yego rero abivuga ati wewe none aha mw'iki gihugu warabuze umuntu musangiye ubwoko boresha aho urumva uca utangura kugira ibibazo utari witeguye. Oya ko tubwira ingene babikubakije je ndavyumve neza. Rero abatari pfana agenda bikubwiye ati we tukama twakubwiye wewe ko ivyawe bidapanze neza. Uwo muntu warabuze uwundi muntu ameze nka wewe kwanaka nta bakobwa ubona baranakurangira rega baranakurangira ati kwanaka nta bakobwa bahari kwanaka nta bakobwa bahari nkaho womenga we ntiwahora ubabona nta maso ugira uba warinze ubarengana ubabona izo ntambamyi twarahuye nazo kuvuga ati no abantu ubwo bwoko twe mu muryango wacu nta mutukazi dushaka mu muryango wacu ivyo ntibibaho seropire tumenyereye abakobwa biwacu aribo baja ku bahutu mugabo nta muhungu wiwacu arongora umutukazi ivyo nibibazo umuntu yagiye ahura navyo aho ku mutima wumerewe gute je kubera ko narinzi ko abo bantu atari bo tuzobana kandi ko ubuzima bwanje nzobugirana n'umukunzi buzoba buhagaze kuri jewe n'umukunzi wanje yarambabaza byense ko nawe numva ko umukunzi wanje bamusuzuguye ariko ntivyatuma nohindura ingingo yo kubana nawe kuko urumva izo mvugo n'imvugo ziba zirimwe akagaye no gutesha agaciro umuntu kwaka umuntu ubuntu kumva ko umuntu yaba ari mu bwoko ataburenganzira afise bwo kubana nabo mu bundi bwoko mu bisanzwe buri kora mutesha agaciro umusubiza hasi jewe rero narabasigurira nkababwira ko je ngomba kubana n'umuntu ntagomba kubana n'ubwoko
donc je nagomba kubana n'umukunzi wanje, sinagomba kubana n'ubwoko bw'ubuhutu canke bw'ubututsi, je nagomba kubana n'umukunzi. Rero muri ico gihe uvuze uko ashagenda akabwira abandi, na babandi batubahutse kubikubwira acaja kubaha inkuru kuko nabo baba bifise ku mutima. Donc mu bintu vyawe baca batangura kuvamo kwiyonjorora kugira ngo ucike intege ucubiheba. Nuko vyagenze no ngiriwe ko no kubwira yuko jewe nageze ku munsi wo kugira dot ata abantu mfise tujana mu rubanza, kandi bamwe barabinyemereye mbwa bakagera ku munota wa nyuma nafatiriwe nabuze umwanya kugira ngo bive. Je nagiye gukwa mfise abantu indwi bonyine bamperekeje. wagiye gukufisa abantu indwi impamvu kubera narongoye mu nzu tudasangiye, uvuga ati no, impamvu ya mbere kubera ngomba kubakana n'umuntu tudasangiye ubwoko. Hariho abaciye bisokoramwo kubera ico conyene cyane cyane abo muri famiye. Impamvu ya kabiri kubera umuntu tudasangiye umugambo. Hano haca avuga ati no, umuntu agira arongore borera kure agira tuvemwo mu mugambwe wacu. Si bose kandi ivyo nta ndongozi y'umugambwe bivuga, ngabona abantu baba babifise mu mitwe yabo bakiyonjorora buke ukababura. Abagenzi baruzi ko muzojana babandi wari bize nyine ko bazokwambarira mu rubanza ukababura. Ivyo rero byaratumye ikigira kabiri urumva ntitwasenga mu eglise imwe. Ivyo navyo nyine abantu bo kuri eglise bamwe baca bavuga bati no, kandi dushaka kuja mu rubanza rw'umuntu tudasangiye idini, tudasenga hamwe. Ivyo vyatumye rero ngishika ku munsi w'ubukwe kuja gukwa mfise abantu indwi batarenga. Mugabo ntivyanciye intege, naragiye kandi urubanza rwarabaye. Turaza gushikira ubugeni nivyo ikibazo gisa n'icanyuma imbere yuko mubaza uyu. Bega ivyo vyose vyaba mwagiye mu muryango vyarashika bibwira umukunzi wawe canke wari inumira kugira ngo ntumukomeretse? Ivyo ntavyo nigeze ndamubwira. Ivyo nigeze ndamubwira, gusa naramubwira ko je ndi umuntu akunda ukuri kandi ico yemeye acemera. Ivyo azokumva ndamubwiye ko ndavyemera, nzoba ndavyemera nyene. Yego. Mugabo sinashobora guca ndamubwira ayo madetaye kuko hari ibintu bwira umuntu bikamuca umutima akaba yona bivamo ugasanga urihombeje wenyene. Yego. Kubiza kwindi mpweme idasanzwe konsili. Nuko ugiye iwabo yabitubwiye namwe ati wanyu vyawe bimeze gute igihe aza uja kumwerekana iwanyu? Oya, urabizi ko amagambo atabura mu bantu. Nanje abagenzi baranshika ati we burya bwo kugiye mu buntu uzobushobora. Bakambwira bakunda ibi dutandukaniye. Ariko uyu namuraba nkareba izo condition ntaza afite. Kandi najya muri bwa bwoko wewe ibyo abandi bagira sinda bimuboneko. Kandi ndazi nawe ibyo yabona amafoto ntavyo yambonako. Haba ntibyanciye intege, umuryango uranyigana barambaza uriya muntu we mwahuye gute? Ndababwira ati twebwe tihanje ibintu by'Imana nibirebire tujya twahuye kujya nyine bo. Ndababwira tujya twarahuye birashika turahura kujya nyine turumvikana turajina, none waba urahazi? Je ndahazi. Uramaze kujya iwabo? Ati naragiye. Ati bakwakiriye gute? To haje igishuri kuraba nawe ntacyo utavuye kuraba neza ntavyo menye, kandi umuntu aho wamwanse ntibimwereka we nyine direct. Ngataje ibyo mbonesha amaso ni sawa nta byinshi, ariko nanje gusa ndabimubwira nibyo bambwiye narahora. Ata abatutsi batuje mu nibi. Hari ibintu uvuga ugasanga biciye biguca intege. Nkavuga ati numva ibyo bagenzi bambwiye uyu nkayimubwira bimuca intege. Arashitse turategura dote iraba. Meme nanje abona tumiye sibo baje, abona amahaye ama invitation sibo baje. Hari habasibye bakanga ati we bajya abantu baragoye tubakira gute? Nta birebire tujya n'umuno beef. Bakanga kuza muri dote kubera watwawe n'umuntu mudasangiye ubwo. Ivyo byarabaye kuri bamwe inshuti barabimbwira abagenzi bamwe ndabona ko batabyishimiye, ariko nge nta ntege byanciye kuko nanje sinariko njya gukunda ubwoko nariko nkunda umuntu. Rimwe na rimwe umukobwa aravuga ati mana uzufashe iwawe n'umuhungu kubera ngiye mu wundi muryango baze bankunde. Ntiwagira ubwo bati hamwe hogira umwe asigurira abandi yuko ntakwiye gukundwa, ico gikundiro ndakibuze mu muryango bizotuma mu rugo bitagenda neza. Oya hajya gukunda kwanza kwa mbere uhera ku mugabo. Hajya ubonye umugabo akwasa ukivuga ati nisiranya se n'Imana iranya. Ije rero bonye byanze kandi kibanza kaja hasi.
naraganiriye na mushikiwe mbona aranyishimiye tantine wiwe mbona nta kibazo afise wa mama wiwe mbona n'abantu bo beef hajya ari umuntu akwanka agaca bikwereka direct aho nyene kandi nawe arabizi nawe ndibaza hano n'abakurana ko nako bakwanse ndabiravye mbona bose turahuje ni sawa n'abantu beza nuko nyakubahwa Gabriel ubugeni ivyo dot irahetse ubugeni nabwe urabona ingene bagira batanga care ibayita care mu Congereza ikindi cyo bita care kwindi boy bidasanzwe nuko urwa tubwira nyakubahwa Gabriel muraje dot eta civile na mariage wabiteguye gute umutima wari umeze gute ninzi ubona abajyango bamwe basiba urubanza rw'iwawe kubera utwaye umuntu mudasangiye ubwoko maze kubona ko ngiye muri dote mfise abantu indwi naje mvuga nti bya bintu ntivyoroshe ndabona neza ko ari ukwibako atawuzonshigikira kurumva abantu indwi naho mu batamujyango mufise atabagenzi ufise abantu indwi ni bake cyane naciye mbona ko ibintu bibaye abantu bamwe bakunda bavuga ngo bibaye ingoma ngandidirira baye ingoma mugabo ndavuga nti ko namaze kuvyiyemeza n'ubundi kubana ni babiri kuko uyu twaravugana nkumva mu mutima araremye nkumva nta kibazo afite nti ko uwo tuzobana vyumva maje ve fonce gushika obu gushika nshitse aho ntegerezwa gushika ndabona rero ko ibintu bitoroshe ndavuga nti ibi bintu rero birashobora gupfa naravyiyumviriye naho nakoye birashobora gupfa reka nkore ikindi kintu cyo kwikingira nk'umuntu w'umugabo naciye ntegura etat civile yihuta kuvuga mu ndwi zibiri mvuye kuri dote nari nantejeje gutegura etat civile kandi ntagira ngirenga mariage ubwo nyene kwari kugira ngo abazozana imitego bose bazosange ibintu byararangiye bitagikunda na etat civile ntivyanyoroheye abo nabwiye bose mwanya barawubuze atari kubura kubera batawufise utinya kubijamwo ntihagire umuntu azomubona ku ifoto ngo rubanza yarujemwo kw'abantu bameze uko umuntu tutsagiye kurongora umutukazi umudasigana agiye kurongora imbonera kure urumva ko byari ibintu bitoroshe kuri etat civile naho nyine twari kumwe n'abantu batandatu mu muryango wose n'abagenzi apana umuryango gusa n'abagenzi twari abantu batandatu ariko ndagira imana ndagenda ndafata idrapo turasinya amafoto arafatwa arataha iwabo nanje ndataha iwacu uyu yarose abantu batandatu kuri etat civile nawe haje abantu bangahe mu rubanza ashaje twari batatu umva yarafite batatu nanje batatu wari wababwiye bose nari nababwiye batatu hari n'abana ati ndabarihira amatike muze tugende barasiba canzana turi batatu n'uwazana batatu umva nabo twasengana hamwe iyo yabaye beef byari byoroshe kuko bavuga ati mukagavuye muri Pentecote agiye muri rindi dini uwo siwe vayo mimi nabo mu mugambwe hari abamenye ko cembe atuyu aratuvuyemo agiye mu wundi mugambwe ariko siko biri hari mu mugambwe gwe ko kundi nange ndi mu wanje kandi na mahoro menshi tubanye neza shira hari inzigiri akibaza ntanzigirimwo oya ntanzigirimwo abarundi bakunze kuvuga ngo abantu ngo babana ngo badahuje ivyiyumviro vya politike nuko abanyepolitike babiri bagize etat civile bihuta tuvuge ko urubanza rwanyu rwari rwabaye politike kuri bamwe cyari kibazo cha politike kuko mariage yanyu cyari kibazo cha politike ikibazo cha politike nka jewe nari nsanzwe ndi ndongozi mu mugambwe mu gisata cyo gwaruka nari ndongozi kandi izwi urumva umuntu yigisha abandi ideology y'umugambwe akarokrita abandi banywanyi ugaserukira umugambwe mu manama atandukanye kumva ko menga uba wabuze umuntu usangiye umugambwe utwara urumva abantu bamwe ntibashaka kuvyumva ariko par contre je ntaho ndumva umugambwe wacu wigisha abantu ngo muzotwara bo mu mugambwe gusa abandi banywanyi twobaronka gute sinibaza ko umugambwe wikwije abanywanyi ku buryo udakeneye abandi yego je nibaza ko nubwo ari uburyo bwa recruitment nabwo nyene burafasha kuko nk'ubu ndashaka gushika mu muryango w'uyu hakagira abo tuganira ugasanga baravyumvise baraje mu mugambwe wacu kitabuza ko n'uyu ashobora kugira abarokrita iwacu yego igihambaye nuko muba mufise ivyiyumviro vyiza n'imigambi myiza ko impamvu imigambi iriho
kugira ngo itegure imigambi myiza ishobora guteza imbere igihugu. Hamwe rero imigambwe yose yo bifise imigambi myiza, n'uwotsindwa mu matora nta kibazo yogira kuko yosanga ya migambi yarafise wa wundi ariko arayikora, nuko boca umushigikira mu gakora neza cyane. Ikibazo kihaba nuko hariho imigambi usanga ata migambi bafise, iyo migambi nyine yo kuvuga ubwoko, yo kuvuga intara, sino umugambwe cari ikintu ciza, biza kuba bibi iyo hajemo izo nyigisho zitari nziza. Rero bimaze kugenda uko je naciye ntangura gutegura mariage, mugabo ntiteze umuntu n'umwe azonshigikira. Hageze aho mvuga ati ndabona n'abazomperekeza nzoraba bo nkota bamperekeze urubanza rubiko nari namaze ko nako habavye. Mugabo Imana irafise ingene ihindura ibintu. Ivyo byose maze kubibona je narasenga ndavuga ati Mana, ibibazo ndimwe urabibona, nifuza gushinga urugo, kandi urugo n'umugambi w'Imana, urazi ko ari we watanguje umugambi w'urugo. Ni naba ndiko ntegura urugo ruciye mu kuri ruri mu bugombe bwawe, ukuboko kwawe nzi ndakubona, nawe uzonshigikire unteturure aho abantu bamvuyeko. Basi wewe nimba ubona ko ivyo ndimwo atari amanyanga nkuko abandi bantu babivuga, atari bibi, uze wiyerekane kuri Imana, wiyerekane ko urwo rugo rugira rushingwe urushigikiye. Mugabo sinabona aho bizohera, urumva dota abantu indwi tasivile 6, urumva kwitega ko uzoronka n'abantu 30 byari bigoye. Mugabo ubona ndabijamwo ndabitegura, urumva iyo utegura urubanza hari igihe uvuga uti nzoterereza, ivyo guterereza nari namaze kubivamwo, nari namaze kubona ko bitazokunda, uvuga nta no kwimenya. Ndamwegera ndavuga ati mukobwa rero ibintu birakaze, jewe nta buryo mfise kandi mariage ntisiba, uko uzonsanga tubyakira ubwo uko nyene. Yavuga nti niwasanga njyama ku kirago se wihangana ujyama uko nyene. Yego. Nawe nk'umuntu asenga, haraho naje kumubwira ibintu ntarabivuga akaca atangura kubimbwira. Canke ndiko ndandika nka message muri WhatsApp kugira ngo ndamubwire ikintu, akaca hashika iyindi ivuga bya bindi nyene nagira akaca ntekana kuko numva yuko twiyumvira kumwe. Mugabo nsimbije nokubwira yuko mariage yanje yarimwe abantu 400. 400 barenga. Babandi bose bataza baraje n'abandi ntari nzi ko boza baraza, girango n'abari hanze n'abari mu hagati mu gihugu no mu bihugu bibanye kuri mariage barahageze. Imana rero iyo yizeye ukayisenga mu kuri irakwishura kandi kaguca. Cangira bari bazije kuraba gahebuza. Hariho woza nyine aje kuraba iryo bara, bo bagita ibara. Yaje agahebuza. Yaje bayaje, wowe ico bukene nuko abantu baza, igitigiri abantu bakaboneka, ibinyobwa wateguye ntibisubira inyuma. Urumva wateguye inzimano zo kuzimana abantu, ukabura abantu bazifata, urumva ucumengura umurozi. Jewe rero nuwaje aje kuraba ivyo ari byo, mugabo akaza ndamushimira, yaramfashije kugira ishusho y'urubanza igende neza. Yego. Byari unikombe. Mbega uyu kuri kote yiwe hoba haje abantu biwawe nawe bo baraje kuri mariage ga? Baraje ari benshi mbere ku matike menshi. Ariko dusubira inyuma gatoya, watubwiye ko ugiye etat civile ho bari 3 ku ruhande rumwe, 3 ku rundi, mwari 6. Mbega ugiye gukwa inkwano zakiriye nde? Ngiye gukwa nasanze umuryango witeguye, urumva bawagiye mu rugo baba biteguye abashitsi. Ba data buko niho bari, ba se wabo n'uyu, ba nasenge, nyina bo bari benshi, twe twara abantu ndwi, mugabo bararenga nka 50. Bo barabitaho yasuku bitahura, urumva umuntu yarinda aza mu rugo iwawe uravuga uti nubundi niye hasanga ata abantu naho nyine n'ikibazo. Urumva bamaze kumva ko ingingo iyo ku bana yamaze gufatwa, kandi n'umunsi wo gutanga inkwano wageze, abavyeyi bo twamaze kubyumvikana, bari oblige yo kuza kugira ngo umuryango ugira ishusho nziza. Abarundi n'abakonservateur, ibintu naho yo batabikunda, mugabo byozamwe ico gucafuza umuryango ari ihangara. Ntivyashika wewe bakakubwira ati konsiri umviriza, urya muntu ni mudashoboye gutora abandi inkwano turazanga. Mbega nimba vyarashika ntiwagira ubwo? Ite ntabwo biteye kumva yuko atawufise uba waramubitse cyumuhereza, naho yoda nikimugura cyema. Beguye n'ingorane nk'izo wowe wabishuri? Cyane hagati nta nakibazo ndamwishimiye.
nabo birangira bamukunze niki kintu wakoze kugira ngo bamukunde nawe kubibumvisha gusa nari kindi ari gukora agatujya n'umuntu mwiza ndamwemera nta kindi bari guhindura ati imbere n'inyuma mbona ujya ubundi mugomba kuzana sindimu tujya rera nuko rero muragize mariage ubu mubanye gute mu rugo mbere yuko dushika ku ngene tubanye mu rugo urumva bimaze kugenda uko ukaba utabona umuntu n'umwe agushigikira urumva ucuja mu myiteguro wimenya wenyene we waragize mariage uraze masharge ibintu yego aha mu gisagara urakenera aho uzoba n'amafaranga ugakenera equipment zo mu nzu uraze ibintu birazimvye abantu bose uzi neza ko bakuvuye nta n'umuntu ari nkibwira ngo urantera ko nari namaze kubona ko naho no bivuga ko bari guta umwanya ahubwo waba wihaye menyo y'abatwenzi yego naciye ngira nkoresha invitation kugira ngo abantu bamenye ko urubanza ruhari bazoreke kuruzamo umugabo bazi ko ruhari hama ico nakoze narazisengeye yego mbere yo kuzitanga narazisengeye ndavuga ati mana nimba ari we watanguje umugambi w'urugo mw'isi aho uri kurasengera invitation yego ndazifise nuru n'urundi rugo rugiye gushingwa yego kandi urazi ko aho bigize uno munsi iyi nzira yera atacana kimwe cakozwe muri uru rugendo rwo kugira mariage yego ndagusavye iyi invitation umuntu azoyibona haba mu ntoki canke kuri WhatsApp canke akanayumva mu gutwi azagira igishika cyo kuza muri uru rubanza wow ndabisenze ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo amen nuko naciye ntanga invitation rero ntiteze ko abantu bazoza canke batazoza nizeye gusa ko nimba Imana ari ibishigikiye ibintu bizogenda neza rero hageze hagiye hasigaye nk'iminsi 2 canke 3 ya mariage mfise ibintu bimwe ibindi atavyo mfise mugabo nihaye amahoro mvuga ati bizogenda ukunye ikintu cabaye je nabonye igitangaza c'Imana abantu nari nizigiye ko bazomfasha ntibamfashije nari nizigiye ko bazonterera ntibantereye mugabo telefone yanje imikasha yanje yahindutse nka banki aho nicaye nagoma numva akamesaje ndavye nkasanga n'amahera akamesaje ndavye nkasanga amahera umuntu andamukije yambu yaramahera uhari urambwira ngo naka ngo umwere hanze ngo yandungikiye ngo ngandungikanye ngo amafaranga y'intererano yawe nukuvuga hasigaye umunsi umwe ngo mariage bya bintu byose narimbura nsanga ndafise amahera yo kubigura nkagenda mpita nterura iby'abandi bakoresheje nkahita ndi hanka ngenda kuko nari nifise kashi zabonetse uwo munsi nyene uwo ku mugoroba araza kuraba mu nzu azanye urabona ibyo badamu bazana birahuriye amasorori ibiki n'amarido n'ibindi asanga jewe wana mukubwa ibintu bimeze neza byose biri ku murongo ashatangura kwiyumvira ko byimwe namubwira ko ntagira amahera ko bakwaro kumubesha kandi kwaro kumubesha nari mfise make ayandi nayo yaje ko ndakubwiye Imana iradushigikira biragenda neza turaronka imiduga ikwiza mu rubanza rwacu turaronka dekoro nziza turaronka kamera nziza turaronka costume nziza rushungi rwiza ibintu vraiment birasa neza urubanza rurimo abantu majana 4 baritaba urubanza barenga baranywa barasigaza ku buryo muhira ku mugoroba baranzaniye amakazi y'amakesi 2 y'ifara muhira ngati zini zasigaye zinda bakomite bazinyoye zishire ngaho uzozurakiriza abashitsi nk'iyi minsi bazoza baraza kutugendera ndabona ko Imana yerekanye mu byacu kubera ya masengesho twasenga no gukora ibintu mu muco ahantu hogirwa ko mbwira abasore canke abigeme batarubaka iyo wiyemeje kubaka ukiyemeza kubaka mu kuri no mu kugororoka baze barindira bijya bintu byo kuhonja baze babireka inkono utanguye kuyaruza itarashe nabi birashobora no kumeneka canke bigapfuba urumva utanguye kuyarurira birapfa jewe rero narasenga kandi nkizera ko Imana iri kumwe nanje nubwo abantu bari batanguye kumva ko kandi nkirinda gukora ico kintu cyose conteranya n'Imana novuga ko iryo niryo banga ryatumye ibintu byibanje ku munota wa nyuma nisanga urubanza rwanje rwari ruteye igomwe bari urubanza rwiza cyane ndakubwiye ko nagiye kuri dot mfise abantu indwi gacora ubwo rubanza ndakweretse amafoto ingene rwari rusa ushobona ko ibintu byari bitandukanye ni ukudavanga ku yindi poem ibintu byari biri ku yindi poem ubu turafise abavyeyi bamwe bivanye na kahise k'igihugu abona ati je umwana wanje ntiyo kwinjira muri burya bwoko akakubwira ati abatutsi ni babi
canke abahutu ni babi bajya baragoye kubana bajya se abantu abavyeyi nk'abo babwira iki Gabriel? Jewe ico nobwira abantu bwa mbere nagomba kubabwira ko nta bwoko burimwo abantu baberanda gusa bubaho, kandi nta bwoko burimwo inkozi z'ikibi gusa bubaho. Kuno kwihenda, mu batutsi harimwo abatutsi beza, harimwo n'abatutsi babi bakora nabi. Mu bahutu harimwo abahutu beza turababona, harimwo n'abahutu babi bakora nabi. Gusa confusion, ikibazo abantu bakunda kugira nk'ibi bintu byo kubakana, bakunze kuvuga yuko abahungu b'abahutukazi barongora abatutsikazi, mugabo abatutsi batarongora abahutukazi. Ariko ni ikibazo cy'ibitigiri. Mbega ugiye kuraba mariage ziba iz'abatutsi ni zingahe, iz'abahutu ni zingahe? Donc nimba haba mariage 100, ushobora gusanga iz'abatutsi ari 10. Rero uciye uraba mu izo 10 ugaca usanga n'abatutsi barongoye abatutsikazi gusa, ucibona umenga bya bintu nivyo. Utareba abatutsi ntibakirongora. Bararongora mugabo kubera ari bake mu gihugu. No mwishengero ugiye gusenga agice bibaharura wosanga ari bake. No mwisoko ugiye gusuma ubwira aba bari mwisoko wosanga abatutsi ari bake. Nibikorwa byabo rero biba ari bikeya kubera ko nabo ari bake. Donc naho urondera abatutsi bibisuma wosanga ari bake kuko nubundi ntaburonka ko ni bake. Urumva? Rero tugiye kuri ibyo ucuvuga abatutsi ntibiba. Rero ariko sukuvuga ko ari uko bimeze. Nico gituma nashimye gutanga iyi ntahe n'iki kiganiro kugira ngo abantu babone ko n'umututsi ashobora kurongora umuhutukazi kandi bakabana neza. Hariho n'abandi si jeje nyene, nuko jewe ari Imana yarongoye kanshira mwe mpwemu yo kubishira ku mugaragaro nkabivuga, kandi nje ndavyishimiye bitanteye isoni kuko nzi ko atacaha nakoze kandi atakibi na kimwe haba mu bantu no ku Mana no mu mategeko ya leta. Ntaco mbona naho nyanze cyo tuma ntavyishimira ngo ndabivuge. Ico rero no hanura abavyeyi bakimeze gutyo, ubuzima buriko buratera imbere, isi iriko iratera imbere. Kera nta telefone yari ihari, nta internet yari ihari, umwana atoye telefone baca bavuga ngo yoca he bishure nibiki. Mugabo abana bariga bafite amatelefone. Muri kaminuza aho ntushobora kwiga udafite telefone kuko ubushakashatsi bwo kugora. Nshaka kuvuga ko ivyiyumviro bihinduka bivanye naho isi igeze. Uko abantu bari babayeho mu 72 siko bashaka kubandanya babaho ubu. Kandi dusubiye muri kahise kuzigama ivyo bintu byabo by'imigambwe canke ubwoko canke imiryango ntaco byafashije igihugu, kuko iyo biba ari vyiza intambara canke injyane zabaye mu gihugu ntizari kuba. Ikimenyetso cerekana ko kubiguma ko atari vyiza nuko bitatanze umuti wo kubana neza. Harabavuze ngo ibi bintu kugira bihere ngo irya generation ngo nuko ko yabisa ngo Imana ngo yihamagara, ntavyo ndayifurije, ariko bamwe muri bo baracabifise ugasanga ni ingorane. Récemment nabonye dafise umuhungu muri entertainment kugira aje gukwa yaramaze imyaka arindire ko mama yamurusha ati baratumaze. Baratumaze kabisa. Si ibibazo by'ubwoko gusa, ibyo by'ubwoko nuko byagiye muri politike abantu bakabigiramwe urudandaza bakunguka, bamwe bakaba abadepite kubera ubwoko, abandi bakaba abaminisitiri kubera ubwoko, bica birakomera. Abantu kazabumva ngo mutatubwiye ngo rujya gwaruka ntiturukura mwibarabara, bagaca bagenda bakagabura ibibanza ngo bababwiye. No mu madini biriho, hari eglise bakubwira bati twebwe utazanye umuntu ngaha ntituzobahezagiye. Nabo bakwiye kwisubira ko nta muntu w'Imana akwiye kumera uko, ko bigenda uko Yesu cyangwa Yesu yari kwigisha abayuda gusa biwabo akabahejeje. Hari ibintu biharawe ngo kuvuye ngango ugiye hariye ngwasha ngo araguye ngo arabaye umupagani, ko wari umupantekoti ugiye gutwagwa n'ubundi muntu atari umupantekoti. Birakunze kuba. Uvyakira gute ku banyamadini bakivuga ko utagiriye mariage muri shengero yabo utakicizera umwami Yesu Kristo? Oya, hajya kwizera ntago biba ku mubiri cyaye ku maso, biri mu mutima w'umuntu. Uyu kwanza tarambwira hasenga naje nawe na n'umupantekoti. Bivanye ukuntu yarameze hari characteristics ziwe, nabona n'umupantekoti. Naragiye gusenga mu rushengero iwabo, sanga imico afise ntihuye n'urusengero basengamo. None wowe kutamize nkuko mbona iwanyu musenga, ukwizera ufise wagukwiye waragiye mu pantekoti arampakanira. Cyambona rero idini n'umuntu ntibisa. Uwo kwimvira ati kavuye hari kandi nkako ko uwageze aho nsengera ubu mvuye muri pantekoti avuga ati konsile nta mani kimurimo byaraheze. Ariko sinahindutse.
ndacari wa wundi yamvye ya Pentecote ndacayifise kandi n'ubu ntiyahindutse ndabona amenga ni nk'umupantekote kandi atariyo hajya rero idini n'umuntu ntacyo bipfana ntibisa mwebwe mwahuye n'ingorane z'ubwo ko mutava mu bwoko bumwe imigambwe imwe muhura no kutava mu madini amwe izi ni intambara zeze ngaha abantu ibintu bimeze neza cyane ntitwari kuza gutanga ikiganiro nk'uko hariho akagorane urabizi abantu babana mu rugo iyo hari ingorane no kuvugishanya ntibisanga bitoroshe twebwe rero twaragize umugisha novuga nka je kubinyerekeye naragize umugisha ibikorwa nahora nkora n'ubu nibyo nkora yego cimbona bimeze neza ahubwo novuga ngo byarateye imbere ku buryo ivyo dukenera mu rugo canke biboneka abantu baratugendera hariho baba baje kuraba nyine nk'uko bivuze nyine tubanye yego tukabazimana natwe tukagenda mu zindi manza z'abandi bantu hama ikintu kidutunze turasenga nubwo tudasenga mu idini rimwe mu nzu dusengera hamwe kuko tuba turiko dusenga imana imwe nta munsi n'umwe tudasenga haba mu gatondo canke ku mugoroba twe dutunzwe rero no gusenga imana kandi tukizera ko imana ariyo izotuma bikunda kandi imana ari izi ingene ibigenza gushika ubu nta kibazo cyo mu mubano dufise umugore wanje ndamukunda urabona ko ari mwiza yego urabona ko ari mwiza cyane nawe nimba atankunda uramwibaritse ururimi rugumwe ngo rukamwa yera abantu bariko baravuga ngo burya bwoko ntibobana ntibasangiye umugambwe bajya ntibashoboka baganashika idini mwe mutarisangiye ubu mubana bimeze gute ivyo bababwira vyari ivyo oya ibyo bavuga sibyo yego kandi kondisiona numva bavuga sizo namusanganye nukuri tubanye neza n'amahoro menshi ndamwishimiye umuhungu mwiza kamere tuba dusera bazozera nuwe nakiye kintu cyari gikenewe dushobora umuntu yumvirije kino kiganira tova ngadasigaranye ga mushinga naye Gabriel ikintu umuntu atogenda adatokuyemwo nuko hariho ibintu abantu bashize mu mutwe ko ariko bitegerezwa kugenda mugabo atari ngombwa ko ariko bitegerezwa kugenda ntituvuze ngo abantu bose ngo nibagende barondere ngo batasangiye ubwoko cyangwa batasangiye imiga cyangwa badasangiye idini ngo bari bo babana oya urukundo nigwo gubaka umuntu nabane n'uwo bakundana yumva ko azishimira atazomutera isoni bariko baragendagenda yumva ko amwishimiye muri make ko babana ataravye ngo turasangiye ubwoko canke ntitubusangiye ataravye ngo turasangiye idini canke ntiturisangiye ataravye ngo turasangiye umugambwe canke ntitubusangiye araba ahubwo ko umuntu agira imigambi agira indoto n'ivyo yifuza gushikako arabe ko ivyo yifuza gushikako abiganirije uwo bagira bubakane yumva ko azomufasha kubishikako kuko mu rugendo rwo kubakana ugomba kuba ufise umuntu akumva agutahura nawe ukamutahura ivyo bimaze gukwira abantu bobana aca nsaba rero abavyeyi mukorosha imitima nimba abantu bakundanye bakaborohereza bakabareka bakabana kuko nubundi naho yogenda kubana nabo ugomba turazi ingo z'abantu basangiye idini abapasitore abaki basangiye byose babanye zigasambuka yaba ibyo aribyo byafasha ko abantu bubakana neza izo ngo ntizosambutse kandi abantu bociye bavuga ati nakarorero rero ko bishika n'abasangiye bagashwana niko n'abadasangiye byoshika bagashwana ko bishika abasangiye bakabana neza ko bishika n'abadasangiye bakabana neza nk'ubu nka jewe n'umudamu wanje nta kibazo dufise ivy'iwacu muhira wacu n'amavuta urabibona wabonye ingene dutambuka nawe uca ubibona ingene nakwishimira mu ibarabara naho duhagaze nawe uca uvyibwira ko ari couple igezweho mu muji yego tuba duse n'abasozera bagende kumenya dote murayigize oherekeje n'abantu indwi Maria eta civile batandatu mariage bamwe barikebutse baraje bankeneye kumenya ubu imiryango inyuma y'ubugeni barabagendera imigendanire mu miryango yanyu ibiri imeze gute imigenderanire ni myiza cyane nyuma y'ubukwe urazi ko habaho kujana umukobwa wabo kirundi kugira ngo uje kumukumbuza abavyeyi cyo byarabaye turagenda baratwakira neza aratuzimana baranadutekera urazi mu mico y'ikirundi kumukwe bamutekerera yego
Shamwe iminsi amenyo ntiyari yorohewe uco bibona. Mwimisi amenyo ntiyari yorohewe yaragenze neza hanyuma abo bavukana ba nyinabo ba inasenge baraza kutugendera tukabakira. Bimeze neza hariho ubwoba baba mu bantu bw'ibintu baba bazi bakavuga ati mwana wacu niyagenda hari yazoshikirwa nibi. Iyo rero babonye ibyo bintu bitabaye kumva umwana wabo ntagwara umuriye bakabona mu muryango hagize umuntu agira ikibazo urahaserutse kare urabaravye ugwaye urahashitse canke tundi tugorana urahashika kandi ubinezererewe ntubinuba bigenda birahera bukebuke. Vuga ko kiretse aba extremiste nyene hariho abantu batabivako abakonservateur abakonserve bibi ho gukonserve ibyiza bagakonserve amacakubiri. Hariho umuntu naho hazohera imyaka ijana azoba ataravyumva n'imva yiwe izoguma itavyumva. Mugabo abo si benshi turashima Imana ko iyi generation turimo abantu benshi baciye ku ishuri ibyo bintu by'amacakubiri no kwicamwa imigwi ntibavyumva cyane. Abantu bafite ikibazo cyo gutera imbere cy'ubuzima buzimvye ngene umwe wese yokora kugira ngo tuve mw'ibi bibazo twiteze imbere duteze imbere n'igihugu cacu nkuko incubahiro umukuru w'igihugu yama bivuga duhamagara cyane twebwe abakiri bato tangure gukora. Mboneye n'akagiho kumuramutsa. N'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Tumuramutse cyane umujama wa jeune. Ndamuramukije cyane n'icegera ciwe Engineer Prosper Bazombanza. Ndazi ishene umukubito irazwi cyane. Bazobibona bumve ko ndabaramukije. Rero no hamagarira abantu gukundana bakagira ubumwe bagakunda gukora. Gukora nivyo bizoduteza imbere. Bizotezwa imbere n'amacakubiri y'amadini y'imigambwe canke ya moko ya. Kandi sindabona isoko isumiramwo abatutsi gusa canke abahutu gusa. Sindabona na projet uwari we wese yarayitangurira avuga ati jewe abakozi banje bazoba bo mu bwoko gusa. Sindabona umuntu avuga ati jewe bijya bitaro ujya muganga ntamvura ko tudasangiye ubwoko. Sindabona umuntu bagiye gutera amaraso yakamye amaraso ngo avuge ati munze kundabira amaraso yanditse ko hutu canke yanditse ko tuzi. Uvuga ati tera ndabe ko no hakora ubuzima. Nimba umuntu yemera guterwa amaraso y'uwundi muntu w'uwundi bwoko kwa pa batobana ujye hari ikintu mubana gusumba amaraso ibaze. Mushikane Gabriel ndagushimire cyane. Murakoze cyane. Nizera ko n'ikindi gihe nitwamagana muzotwitaba. Nzobitaba ndafise n'ibindi nzoba yagisha ninabona suite yibi ngene bigenze nabona bibaye byiza. Nzobatera iyindi nkuru y'ubundi buzima. Nuko ndagushimire cyane Madame Gabriel. Urakoze cyane. Mwakoze cyane kuza. Nawe urakoze gushima. Nuko nizere ko hari ikintu mwasigaranye na cacane kwino ntahe na cacane ko ico twosigarana nuko twoba conservateur b'ivyiza apana bibi gusa. Urukundo ntirugira ubwoko ntirugira idini ntirugira intara. Urukundo rufise inguvu ruritanga rusumba vyose. Urukundo ndakubwira ko n'umugambi w'Imana. Reka randa bashimire mwese mwavyo muri mwe murabana natwe twari kuri The Key House kwa kudari kwa maili kuri mukora juste galaka from Morse ke Black Machine Black behind camera yari musaza ndabwira ati mukawandi diribiza vyose uko kubiri ndabwira ati bye bye cha sala vista ula ushilo mushilo hushla none